Igice ca mbere c'inyigisho zari zigenewe urwaruka muri Keep Kids Out of Troubles mwa kino gihe c'uburuhuko carasozerewe kuri wa kane mu Kanyosha igenekerezo rya 14 Myandagaro mwaka wa 2025. Baptiste Ndayishimiye asanzwe ari mu bariko barakurikirana urwo rwaruka aratubwira ishimikiro zizo nyigisho batanze kuri urwo rwaruka. Igice ca mbere turangije ni cerekeye inyigisho zihabwa abana bari muri no encadrement yo muri buno buruhuko. Hariho imico ibiri rero, hariho igice cyo gukina umupira w'amaguru ku ma equipe y'abakobwa n'ama equipe y'abahungu, hakabaho rero n'inyigisho z'abana b'abahungu n'abakobwa bose bari hamwe ari zireza zagiye zitangwa. Inyigisho zari zifatiye ku mibereho ya misi yose cyane cyane urwaruka, kumenya ngene bo kwirinda ibiyayuramutwe, kumenya ngene bo kwirinda ku ubusambanyi bubakwegera muri byinshi bufise ingaruka mbi, kumenya ngene bakoresha izi mbuga ngurukana bumenyi no kumenya ngene bakunda igihugu no kubaha abarongozi. Iki gikorwa kirafise waciyumviriye. Ni umwe muri twebwe ari mu bana twebwe twamenyereje umupira w'amaguru, ariko rero ntakiri hano muri buno Burundi, ari mu mahanga. Niwe rero yatuhamagaye aratubwira ati je ndifuza yuko abana batosaba kuza barayerera muri vacances, turondera ikintu cyo kubakurikirana bagume hamwe. Muravyumva? Ati bagume hamwe tubahe ibintu byingira kamaro. Ariyumvira aravuga ati je mbona two bigenza uko. Twebwe rero twaje ngaho nko kumufasha gushira mu ngiro ico ciyumviro, ariko uburyo bwose bukora ngaha muva mu mufuko wiwe. Arafise umuryango wiwe bafashanya kandi bitaho bino bikorwa, barafashanya bakagerageza kurondera bijya byose mwabonye ibijanye n'uburyo nibo babirondera. Ariko turifuza ko Imana yobandanye bahezagira igahezagira n'abandi kugira ngo kino gikorwa cyaguke, twakira abana benshi bashoboka, turonke twinshi tubaha, ariko turahe nizo nyigisho na cyane cyane twe turabigisha abasigaye nabo ko bashira mu ngiro ivyo bize mu kibano. Bashobora kuja nabo nyene kwigisha n'abandi bakamenya ngene babwira abana ati two kwikiringira uku kubijanye no kunywa ibiyayuramutwe, kubijanye n'imibereho ya misi yose, noneho kuvyo bize byose. Turizera rero yuko message twatanze ngaha zishobora gushikira benshi basumba mwabonye ngaha. Nico cifuzo cacu. Ibi bikorwa rero tuzobiharangiza neza na neza itariki 23 z'uku kwezi k'umunani. Ni hajya ku kibuga kwa Sebatutsi, aho hazoba inkino zibiri za finale, no kuvuga urukino rw'abakobwa hamwe n'urukino rw'abahungu. Hama dushobora gutanga ubushimwe butandukanye kuri aba bana nyene mwubona bitavye zino nyigisho. Turafise intonde twabanditseko, tuzobahereza rero amakaye n'amakaramu. Ama equipe tuzoyaha ubushimwe, ibikombe, imipira n'akabahasha ko kuja kwivuna umusasi. Nivyo nteguro dufise. Hama mu vyipfuzo vyejo hazoza turifuza yuko bino bikorwa byaguka. Murabona uno mwaka wa gatatu tubirangurira hano. Si gikorwa twateguye kugira kizohagarare, ni gikorwa dushaka ko caguka na province hanini bigashikayo, hamwe twofashwa na leta ikadufashamwo kuko bikenewe. Ndazi yuko vyo kwaguka. Bamwe mu rwaruka rwakurikiranye izo nyigisho barashima ko bahakuye ibitari bike, mbere ngo bariteze ko bigiye kubagirira akamaro kadasanzwe. Ku mazina yanje nitwa Irakoze Ninete, nkaba ndi umunyeshure, nkaba navukiye hano i Bujumbura. Bwa mbere twararonse inyigisho ijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Ubwa kabiri turaronka inyigisho ijanye n'ingene two kwirinda kunwa ibiyayuramutwe. Ubwa gatatu twararonse inyigisho aho dukwiye kutarenga urugero mu ntumbero yo kwirinda ubusambanyi. Ubwa kane twararonse inyigisho ijanye n'ingene twokunda igihugu. Ubwa gatanu twarose inyigisho ijanye n'ingene twokunda abatwara igihugu. Ijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, narose inyigisho y'ukuntu nkwiye kwitwararika mu bijanye n'iyo ndi mu kiringo c'ubutinyanka n'ingene no kwifata. N'ikindi kandi nararose inyigisho ijanye n'ingene nkwiye kwirinda inda itifujwe, kandi n'ingene iyo bishitse ntakwiye gukorora iyo nda kuko hari ingaruka nyinshi ushobora kwandura. Bijanye n'ibiyayuramutwe, narabonye ko
ari bibi kunwa ibiyayuramutwe kuko umuntu afata ibijanye n'ibiyayuramutwe arashobora gusara, aribagira cyane ibintu mwe n'ivyo arashobora kwibagira cyane, arakora n'ibindi atokoze. Ku bijanye n'ubuhinga bujanye na réseaux sociaux narabonye ko nkwiye kubukoresha neza mu bijanye no kurondera inyungu kuko iyo nzoba nayikoresheje nabi bizotuma nigenza nabi mu buzima. Bijanye no gukunda igihugu narabonye ko nkwiye kubaha abatuganza kandi nkagamburuka amategeko batubwira. Nko kunyigisho twagiye turiga iveke ibiyayuramutwe kuko n'abantu benshi bari mu rungano rwacu babasha kwereza ibiyayuramutwe kuko ibiyayuramutwe tubasha kwereza ivyo bituma bitwonona mu bwonko bwacu kuko ibiyaruzo twihereza biratwonona mu mubiri wacu bigatuma no mu bwonko bwacu. Ikindi nohanura nubasha no kwimiza abandi banyeshure nkanje nobahanura yuko ivyerekeye nk'ibi vya réseaux sociaux kuko hari abantu bashobora kuyikoresha utari bakabasha kuyikoresha babasha kuraba ibindi bintu bitandukanye kuko nabasha gutara uko ibi vya réseaux sociaux bishobora kuguha inyungu niko nakamuntu basha kubaha bakabasha kwikoresha uko ikwiriye gukoreshwa ibi vya réseaux sociaux. Abantu hanura ibi vyerekeye ko dukwiye kwirinda mu nyifato kuko izi nyifato tubasha kwifata twebwe nizo zituma tuja mu gukoza soni nuko babasha kwiga ivyerekeye ubusambanyi bashobora kugira abagenzi babi kuko abo bagenzi bagira nibo batuma kugira abagenzi babi nibo batuma bakosha batuma ukora n'ivyo utagiye gukora aho duteramira aho amajambo twumviriza n'ibindi dukora nano sama duteramira ivyo bituma dukora ibintu twakwiye gukora kuko twumvise ko tutana ingaruka mbi mu buzima gusanga mu gihe twakoreye n'inda kuba twajyanye twari tutayifutije usanga turayikoroye kuzana ingaruka mbi mu buzima kuvirirana mu mubiri indwara zitavanako mu gitereko igitego kitamera nabi ibintu rero twokwirinda twirinda kuja mu busambanyi n'abajene tukigenza tukagenda neza tukagenda neza aho tuvuye tugahanura n'abandi bagenzi ariko tukirinda no kugendana n'abakobwa kuko abakobwa bahanurana nabi tukabirinda abagenzi babi. Icyo nosaba batunganije kino gikorwa nuko nobatera intege bakabandanya barigisha n'urundi rwaruka kuko izi nyigisho zaradufashije cyane kuko iyo mutwigishije turamenya ibyo tutari tuzi tukamenya uko twitwara. Rero icyo nobatera intege mu kwigisha n'urundi rwaruka muzoka mukunyenya. Baratwigishije baratwigisha ubukino n'uririmbo nanjye rero ndagomba gushimira abatwigishije hamwe n'abatuzaniye bino by'inongya n'amandazi ndagomba kubashimira bazohore babikora. Hama ndagombye gushimira kandi nuko n'abigisha batwigishije kuba batwigishije uririmbo turagina turaryoherwa nabo nyine ndagomba kubashimira. Mu migambi yabo ngo bipfuza kwagura ico gikorwa uburyo bubakundiye bifuza ko bodufata mu mugongo umuntu umwe hajya avuga ngo kuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi. Turifuza ko ejo hoba nk'abandi batanu bofasha muri kino gikorwa kugira ngo ivy'uburyo vyorohe kandi twari muri muha ubu tugeze muri mugere. Turifuza rero ko no muri yandi mazone yo muri mugere dukorerayo umwe wese muri twebwe umubona bari ngaha uko umwe wese ko abandi bantu bose bari hirya no hino bagenda badufata mu mugongo no kwitanga ko abavyeyi bo banyena abana kuko turibaza yuko inyungu niniya ni y'abavyeyi n'urwaruka ariko abo bose bagiye hamwe ikibi inyungu y'igihugu. Nico rero turifuza ko bizokwaguka bivanye naho tuzogera tudodora hirya no hino ariko tukagira ko tunasaba abarongozi tohera mbere no ku bavyeyi twera ku bavyeyi ko bogerageza kwitabira bene ibi bikorwa birafasha cyane abana kuja mu bintu vy'akamaro kumara umwanya munini mu bintu vy'akamaro hako bamara umwanya munini bamwe bagiye koga kwitanganika bamwe bariko barayerera mu ibarabara abandi bagiye kwiba bari mu bintu bitandukanye. Turifuza ko abavyeyi bakurikirana neza abana babo aho baba bari ivyo baba barimwo
bakanabaza nabo bantu bariko bati mbega aba bana bariko biga iki muriko mubafasha iki n'abavyeyi bakabimenya niho natwe biduha inguvu tukumva ko umuvyeyi nawe nyene akeneye iterambere ry'umwana wiwe akeneye iterambere ry'umuryango akeneye iterambere ry'umuryango niryo terambere rero ry'igihugu kugira rero Burundi bweje bumeze neza bufisi yo buriko buraja niho nimbona kazoza y'igihugu tuteba tukayishikira.